Nsubire ndabaramutse nongera nambakaze banywanyi bacu mukurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya makuru ibigeze ko biba biriko biragarukwa ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kushamikira ku makuru ahambaye cane ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano. Muri ano makuru yo kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 mu nkundire tugaruke ku makuru y'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abapolisi bahora bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye bafashwe giturumbuka barapfungwa, umutekano usubira guhungabana. Muri ano makuru turaza kubabwira inkuru ikomeye cane irabana n'umutekano ku bapolisi bahora bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye bahejeje gufatwa barapfungwa. Muri ano makuru turaza kubabwira iyi nkuru ikomeye cane iriko iragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru kandi turagaruka ku ntahe ikomeye cane ya Pacifique Ninazwe. Pacifique Ninazwe yateguriwe urupfu rukomeye cane ararusimba. Pacifique Ninazwe yagerageje gushira ahabona amabanga akomeye cane y'ibibera mu butegetsi bwa CNDD FDD, harimwo ugutegura impfu za bamwe mu bategetsi ndetse n'abandi babaharanira agateka kazina muntu. Ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza. Muri intahe ya Pacifique Ninazwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro, turaza kugaruka kuri byinshi cane ubijanye n'ibibera mu iperereza ry'u Burundi ndetse n'imitego ikomeye cane abategetsi b'u Burundi batega ngo burya ngo ntugahendwe n'umugenzi. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri iyi ntahe ikomeye cane ya Pacifique Ninazwe. Ibindi tutakubwiye mfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu YouTube Shiramatsiko TV, banza ufyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Mu nkundire nsubire ndabasangize iyi ntahe ya Pacifique Ninazwe nkuko nyine yayitanze. Ati nizeye umugenzi twiganye mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, yari mu murwi wa gatatu wakoze amatohoza ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Namuhaye amabanga nari mfise ku catumye Manirumva yicwa, arampemukira nanje mpakwa kwicwa ngo Manirumva yansigiye dosiye. Bagenzi mwitondere abitwa abagenzi banyu. Iyi ntahe nayibahaye muri 2022 ico nabonye. Umutego w'ubugenzi, impamvu nahaswe kwicwa muri 2009 Munyonyo mwaka wa 2009 hari haciye amezi ndwi Ernest Manirumva cegera c'umukuru wa Oricome agandaguwe. Nari maze ico gihe nyene ndongoye ibikorwa by'amashirahamwe yasaba ubutungane kwigandagurwa rya Manirumva. Ivyo twahavuye twitwa Compagnie Justice pour Ernest Manirumva. Muri ndamukiza umwaka wa 2009 Ernest Manirumva ari acicwa, hari harashizweho umurwi w'abapolisi utohoza kuri urwo rupfu ariko ntiwigeze utanga raporo. Muri Rusama mwaka wa 2009 harashizwe ko uwundi murwi urongowe na procureur wa meri ya Bujumbura Stanislas Nimpagaritse, nawe nyine nta raporo wigeze utanga. Ubundi iyo hashizweho umurwi utohoza yoba ariyo nzira yo kwibagiza ikibazo ku kibazo c'igandagurwa rya Manirumva. Siko vyagenze. Uko iminsi yahera niko amashirahamwe yigenga yongereza kuba ukuri n'ubutungane kuri ico kibazo. Nico catumye muri Gitugutu mwaka wa 2009 hashizwe ko umurwi wa gatatu wo waje uboneka ko ugira utohoze koko, wari urongowe n'icariho ca Procureur General de la République witwa Alphe Manirakiza. Mu bagize uwo murwi harimwo umugenzi, simvuga vyinshi kuri we kubera ntashaka ko amenyekana. Uyu yaransavye umubonano muri Munyonyo mwaka wa 2009 aransanga
ku cyicaro c'urunani rw'amashirahamwe yigenga Forske cari mw'irohero i Bujumbura. Turiyagurana mu biro bimwe vyaho, nk'umugenzi yambwiye ati jewe nje nk'umugenzi muri komisiyo dekete, vy'ukuri turashaka gukora tumenye icishe Manirumva n'ababikoze, sindagusavye ngo uze imbere ya komisiyo, ndazi ko bitoroshe, ariko jewe umbwire ivyo uzi, nzokora ibishoboka vyose umurwi wacu ubikoreko, ntaco ari gutuma ntamwizera, twari tumaze imyaka tuzinanye muri vyinshi. Uwo muntu naramubwiye ibintu bitari bwaje ahabona mu binyamakuru, hari hamaze kwandikwa vyinshi bijanye n'amadosiye ya Orcome yariko arakorako amatohoza, ariko vy'ukuri icamwishe nticari kiravugwa. Ernest Manirumva yari afise dosiye ijanye n'ibirwanisho vyaguzwe n'igipolisi c'u Burundi birimwo inkoho zishika 40,000 zakuwe muri Malaysia, ariko bitigeze bishikanwa mu bubiko bw'igipolisi c'u Burundi. Igipolisi c'u Burundi cari gifise abapolisi boba 20,000, no kuvuga ko bisa nuko igipolisi cari kiguriye umupolisi wese inkoho 2 iruhande y'iyo asanganywe. Ivyo biharuro vyari biteye ubwoba, umuntu akibaza iyo zashiye zija. Twari tuzi ko hariho ibirwanisho vyigeze kuza ku kibuga c'indege ca Bujumbura bica bijanwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza, navyo nta numwe yari azi ico bigenewe. Ubundi imbere yuko Guillaume Bunyoni aba mushikiranganje w'umutekano, ibirwanisho vyose by'igihugu vyagurwa n'igisirikare maze bikagaburirwa inzego zitandukanye. Bunyoni abaye umushikiranganje, vyarahindutse kugezaho umushikiranganje w'umutekano ari we agurira ibirwanisho igisirikare. Ivyo vyatuma abarongoye igisirikare bagira nabo nyene amakenga kubitigira bidasanzwe vy'ibirwanisho bigurwa igipolisi kurusha n'igisirikare. No mu gisirikare bari bakeneye kumenya ivy'ivyo birwanisho naho bija. Raporo y'abahinga ba ONU yahavuye yerekana ko ivyo birwanisho byari hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD. Muri iyo diri hari harimwo ibihangange nka Perezida Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni, n'umuhari FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Aba FDLR bazana mu Burundi ubutare bakura muri Congo, Uburundi nabwo bukagarura ibirwanisho bukabiha aba FDLR. Bimwe muri ivyo birwanisho vyo ku kirimba ca Nkurunziza ni navyo vyahavuye bigaburirwa imbonerakure. Ernest Manirumva yari yahawe iyo dosiye n'umukuru w'umurwi w'abakenguzamateka uraba ibibazo vy'igisirikare, uwo kandi yari mu CNDD-FDD. Manirumva amaze kuronka ayo makuru, yaragiye mu buyobozi bukuru bw'igipolisi kubaza igihe baheruka kugura ibirwanisho n'iyo vyagiye. Guhera ubwo ntiyamenye ko ahejeje gusinya urupfu rwiwe. Manirumva yapfuye kwicwa, wa mukenguzamateka nawe acarahunga. Niwe wenyine yatahuye kare icishe Manirumva. Aya makuru yose nari ndayafise, ngira ko ndayaha wa mugenzi wanje wo mu murwi wa gatatu. Nabikoze nzi ko ndiko mfasha igihugu, nabikoze nzi ko ndiko mfasha ubutungane. Wa mugenzi yaranshimiye cane, ambwira ko umurwi uzobikorera ko kandi ko azomenya gukoresha neza ayo makuru. Ivyakurikiye ndamaze kubibaha mu yindi nkuru. Uko kwezi nyene haciye hategurwa umugambi w'ingene ndagandagurwa.
narababwiye ingene naburiwe n'umugenzi yakora mu iperereza, yagiye arampa ibiriko birategurwa byose. Ico yambwiye nzira, yagize ati bavuga ko naho bishe Manirumva ataco bakoze kubera yagiye agusigiye dosiye yose. Iyo dosiye nta wundi n'umwe yari yanayibwiye atari wa mugenzi wanje yari mu matohoza. Uwo murwi wa gatatu umaze kurangiza igikorwa cayo, uyo mugenzi wanje yarashimiwe agenwa hejuru cane. Ndamuheruka umunsi ndamuha ayo makuru. Imyaka 13 iraheze atakayambu kiwe numvise. Icigwa c'iyi nkuru gihagaze ku kugene dukwiriye kwitondera abo twita abagenzi. Imyaka 6 maze nkora amatohoza ku bantu banyuruzwa yanyeretse ko 80% y'abanyuruzwa n'inzego z'igihugu baba bahemukiwe n'abo bita abagenzi canke abo basangiye urugamba. Uguhemukira kenshi ni umuntu uba wizeye, wibaza ko mubona ibintu kumwe. Hari n'abahemukirwa n'inshuti zabo. Narabonye barahemukiwe n'abo bubakanye barabatanga mu iperereza. Hari abahemukiwe n'abo basengana canke abigeze abakozi b'Imana berekwa umuntu akabizera ngo ariko yitura Imana, bigahera babatanze mu iperereza. Hari aho nabonye batanzwe n'abo batabizi, ugasanga uwawe atanze umutwaro ku basenzi, kumbe akaba arabihaye abapasitori bakorera iperereza ryo ku Kirimba kwa Nkurunziza. Umuvyeyi akabona arafashwe atazi ingene amakuru yagiye, umwana agatangara bamutwaye se atazi ko amakuru yahaye profete canke apotre ariyo amwiciye se. Hari imisore yahemukiwe n'inkumi zibirara baba bazi ngo ni abakunzi babo, kumbe ari abahabara b'abategetsi mu iperereza no mu zindi nzego zihambaye za Nkurunziza. Nabonye vyinshi, numvise vyinshi. Barundi bene wacu, mwiyubare mu vyo muvuga. Inkuru idakenewe wirinde kuyitera abagenzi, wirinde kumena amabanga y'igikorwa c'ibanga wakoze. Ntibikenewe kwirata. Mana urancungira abanzi banje, abansi bo urancungira abakunzi banje, abansi bo nzobimenyera. Mododier gardez-moi les amis car mes ennemis je me charge. Aya majambo hari abavuga ko uwahoze atwara Ubutaliyano Benito Mussolini yoba yarakunda kuyakoresha. Abandi bavuga ko yamoka ku mufilozofe w'umufaransa yitwa Voltaire. Hari n'abavuga ko ari aya kera cane, ariko yerekana ko kuva kera umugenzi ashobora kuvamwo umwansi agoye kwirinda. Naho biri gutyo, abagenzi bose si babi. Umwe yarangurishije mu iperereza, uwundi yaramburiye uko ivyo kunyica byari vyateguwe. Vyoba nawe bimeze kugushikira ugahemukirwa bikomeye n'uwo wari wise umugenzi. Ngiyo intahe ya Pacifique Nazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, atubwiye intahe ikomeye cane y'ukuntu yahemukiwe n'uwo yitaga umugenzi mu iperereza. Yaragiye kumutanga nyine ngo bamwice, ariko Imana irakinga. Reka twigarukire kuri ya nkuru twari twababwiye ijanye n'abahora bacungereye umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye bahejeje gufatwa n'igipolisi bagapfungwa. Reka tugaruke kuri iyi nkuru iriko iragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Baba polisi Petero Nkurikiye yerekana, murabibuka, yahisha iyo bakura imodoka z'igipolisi bakoresha mu kunyuruza abantu mu kwiba si abari bo bose. Bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Amazina yabo ni Premier Sergent de Police Manirambona Pascal,
APD Ndayizeye Jean Marie, Caporal Chief de Police Miburo Jacques, Caporal Chief de Police Ndaruzaniye Martus, APD Rutingabo Clovis, APD Aishakiye Pacifique. Aba bapolisi rero bivugwa yuko bahora bagendanira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Byagenze gute? RPA ivuga ko aba bapolisi bari bamaze imyaka biba kandi banyuruza abantu muri ayo mabi, bakoresha imodoka ziherekeza umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amavewiti, pick-up, ambulance n'izindi. RPA ry'abanyagihugu yemeza ko bakoze amabi menshi kandi ko basa n'abari bakingiwe bikomeye cyane. Ninde waba warukingiye bano bapolisi bahora bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ari abanyabyaha bakomeye cyane? Ubwo bazamara kabiri mu munyororo mu by'ukuri. N'ibiki byinyegeje inyuma y'ibi bintu bibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Hari abandi bigeze kwerekanwa na Petero Nkurukiye nk'uko ntibamaze kabiri mu mpimba. Umwe muri abo ubu atwara imbonerakure zose ziri kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Willy Habarishize batazirakanyisha. Yitwa ko asigaye ari General de Brigade, akorana n'igisirikare cy'u Burundi, yambaye umwambaro wa gisirikare agabwa na CNDD-FDD. Arinjira mu Burundi n'ingabo zimugendanira, hanyuma agasubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kenshi birya Petero Nkurikiye yerekana ngo hafashwe inkozi z'ikibi, iyo ari izegamiye ubutegetsi bisigara bimeze nk'ibikino gusa. Niki cyo bakinyegeje inyuma y'aba polisi bahora bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuzwe mu busuma bukomeye cyane, ubwambuzi ndetse n'ubwicanyi. Mu yandi makuru mu matoza turiko turabakorera, turaza kubabwira byinshi cyane, tuzaba tuhejeje kubatohoreza kubijanye n'ibyo babyinyegeje inyuma y'ububisha ndetse n'ubuhemu bukomeye cyane bukorwa n'aba bapolisi bahora bagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kandi kanya muraza kubikurikira. Byiza kuri mwese, nibyo mbipfurije.